Imwe mu mpamvu zasiguwe n'abariko baratanga iyo myambaro ni ugucungera umutekano kuko batinya ko ushobora guhungabana bivuye ku gihugu c'u Rwanda nk'uko isoko ryacu ryavyumvise. Kuza bararara ironde bacungire umutekano kugira ngo basanzwe bari no ku mupaka yuko ngo tutavuhungabana biturutse mu Rwanda. Iyo myambaro isa n'iy'igipolisi yatangiye mu kibanza kirahari ko harategurwa kubakwa ishure ku mutumba Nyabikenke ku rubibi Rwanda ruhana n'Uburundi ahari hakoraniye imbonerakure. Ico gikorwa cakozwe n'abagabo batatu harimwo uwutegekanywa kurongora imbonerakure muri komine yagutse ya Kiremba azwi kw'izina rya Dismas. Isoko ryacu ku mutumba wa Nyabikenke riratubwira ingene iyo myambaro imeze. Awe ibirato vy'amabotine izo mpuzu n'impuzu zirabura zimeze nka zirya z'igipolisi zirabura z'amashashi ariko zikagira utuntu imbere dupfuka mu maso n'akantu k'akazingi mu mugongo kera. Impuzu nyene ziteye ubwoba ziriko utuntu dupfuka mu maso. Muri kino gihe amasoko yacu amenyesha ko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bafise amakenga ko bazohohoterwa n'imbonerakure ntibanabone uwabahohoteye na rirya zisanzwe zivugwa mu mabi menshi.